Ese kumbugera ari nziza we yo mbega basha bariremye mbura babiri simbura umwe bana yaje bana mushobora byose waremye ngari bibundo mama sha so gute mwagomba yewe ndifuza ko twomenyana ko mutanyishura yo hebakiye bagenda abaye kandi nibeza sha ahora nkiko n'abavuko batavuga ngo ntibancika mwana reka baje kandi reka hariya muri cya gisaka cyari hakuye fofata kaya kinzo hasi meje kugira mariage atabavyeyi baje atamasere niwe ndakota yubukira hanaho kizobivuga kandi amatwa asumira ngo biranatera n'amacesi bana iri shamba washambura gahezagirwa kwamanza asha uragahezagirwa washamba ni wewe kanekire je mwene baki Sasamiki namaki ugwaye gute witwa gute nta kimuri kurambwiro ko mu mabone ibintu uri kurangana ariko datahura none bazashaka gutanga ivyo kuragira ugwaye gute ukabutumva ushobora kumbwira uko ugwaye utashaka kuvuga ivyo uri kurangana ariko datahura jewe nusohoke Haika abaganga nabo twaragakoze bigiye kutugora imyaka 15 mvuye sinari bwabona ibintu nk'ibyo shaka kwibaza gute ko jewe igihe niga imyaka yose nize ubuganga ko je ntigeze nigishwa kuvugisha abantu nk'abanye sinashaka bikora gute jewe nta kundi umba nakiye nk'abandi bagwayi nka batatu nta kundi injira Mahoro muganga. Namahoro. Buke. Umugenzi waje turi kumwe ari muri bamwe bafite ubumuga kutumva no kutavuga. Bamwe bitabasumiwe. Ego. Yarambwiye ko yavuye kwa muganga ariko ntibamvikanye n'umudokiteri. Yego wapfuye ngawe? Wapfuye ngahe ni wanje? Ego. Ibintu ariko arancapira ibintu tafuka ni nusohoka ko nibishaka gukunda ko agenda avyo nizivyo. Rero je muri izi ndimi zabo ndabitahura. Reka arambwira ko afite ikibazo cyabute. Yagize ikibazo yaragiye kwishura kumwe n'umugenzi wiwe. Hanyuma acahura n'umuhungu acabafata ku ngufu. Umugenzi we acariruka ntiyasubiye kumubona. Tumufata ku ngufu? Ego. None uyitwa ngo ikuyo? Izina ryiwe yitwa Maria. Maria. Irinde. Shimirimana. Ego. None afite imyaka ingana? 18. Byabaye sangapi? Arambwira ko n'umugenzi we ko baragenda mufata ku ngufu saa 2 saa 2 z'agatondo. Ego. None ubwa mbere koko mwakoze cyane
akoze cyane kumunyarukana kwa muganga kugira ngo bwa mbere bwo dushobore kumukingira imbanyi atifuje n'izindi ndwara zishobora gufatira mu bihimba vy'irondoka abantu bagize amasanganya nk'ayo bafatwa ku ngufu. Nuko twebwe rero ikintu dushobora kumufasha ngaha kwa muganga ndakwandikira igipimo kugira ngo uze gukoresha igipimo hajya hirya hanyuma ndabandikira n'imiti ajya gufata kugira ngo uko nareje kubabwiye imufashe kugira ntihasame imbanyi atifuje kugira kandi imufashe kwikingira indwara zishobora gufatira mu bihimba vy'irondoka. Hanyuma ico gipimo mweje ugikoresha bagasanga vy'ukuri koko yafashe ku ngufu mbere niba yamufashe ku ngufu aramutse aramutse aho ni sawa ico bigenda neza ni ukuvuga amaze kuba muzi ico gipimo muze kubona inyishu nyabitare zibita mu Faransa nico muzoca mutwara mu Nyamiramabi kugira ngo murondere iyo nkozi y'iki ahanwe hisunzwe amategeko kuko ni ikimenyetso sindamusika cerekana icaha cuwagira icaha hanyuma rero ashengezwa kuko ico ni icaha gihanwa n'amategeko y'igihugu. Murakoze mugende mukoresha kino gipimo hanyuma niyo miti muce muyigura kwanya ku farumasi. Mwakoze kubanguka. None gabasha ibintu ubona yuko leta ikwiye kugira ico ikoze kugira ngo bano bantu cyane cyane bagendana ubumuga bwo kutavuga no kutumva baronka abantu bashobora kubafasha mu kubasobanura igihe ariko baravuga ibibazo bahura navyo si n'ibibazo gusa n'igihe bashaka gushikiriza ivyiyumviro vyabo. None raba nk'uyu nari ndamwiruka yatahura n'uwo muntu ashobora kumufasha gusobanura umuntu yafashwe ku ngufu arabuze uko abivuga kumbure navyo ibibazo vyari gukurikira vyose ariko ntaco nimba hatarengeranye ngira harageze ko leta igira ico ikoze n'abandi bose bafite ico boterera kugira ngo haboneke abantu benshi bashaka kwiza bashaka gusobanura mwene abantu ko mundi gogo ntivyo borohera vyane.